Ikaze kuri mwebwe mwese bakunze ibiganiro vya HTV ndabaramukije ndabaye kandi nikaze murano makuru yaranze indwi twari turangije naye akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira mu indwi twari turangije haratunganijwe uruganda rw'imisi ibiri rwakoranije abarongozi b'amashengero bari kumwe n'abafasha babo bo muri komine ya Muha ivyavugiwe muri urwo ruganda ni murano makuru. Harabaye kandi n'ihuriro ryakoranije ibihugu 200 bigize umuryango wa YWAM ku rwego rwa Afrika byakoraniye mu Burundi ku ncuro ya mbere ico gihugu cakiriye iryo huriro. Abarongoye YWAM Burundi barishimira iyo ntambwe ndetse bagashima Imana yo yabashoboje gukora ico gikorwa. Ngizi ingingo nkuru zigize amakuru twabateguriye mu mwanya nidonido. Nongeye kuba ikaze murano makuru ibihugu 200 nivyo vyitabiriye ihuriro ry'abarongozi ku rwego rwa Afrika bahurikiye mu muryango wa YWAM ryabereye ubwa mbere ku cicaro cishirahamwe YWAM Burundi. Urongoye umuryango wa YWAM Burundi Jagen Zunguri arashima Imana kuri iryo teka batewe. Abitavye iryo huriro nabone barashima Imana ko yabahaye akandi karyo ko kubonana no gusangira ivy'Imana irikirakora. Inkuru twateguriwe na Jibril Habimana. Inyuma y'imyaka 4 abo bagize umuryango wa YWAM ku rwego rwa Afrika badakorana barahuriye hamwe i Bujumbura ku cicaro c'umuryango wa YWAM Burundi. Urongoye umuryango wa YWAM Burundi Jagen Zunguri avuga ko ari umunezero n'iteka ku Barundi ndetse no kuri YWAM Burundi kwakira abo basanzwe bakorana ico gikorwa. Iyi ndwi twatewe iteka ku ncuro ya mbere nkishira hamwe canke umuryango wa YWAM Burundi kwakira ihuriro ry'abagize irishira hamwe canke uyu muryango mu bihugu byose vya Afrika. Rero ni iteka ridasanzwe kandi birafise insiguro idasanzwe mu buryo bw'impemu abariho mpera kindi birafise insiguro idasanzwe ku gihugu cacu kuko kiba cagendewe n'inshuti n'abagenzi. Rero turabishimira Imana. Rongoye uyu muryango wa YWAM Burundi twawutanguje hano mu gihugu cacu c'u Burundi twiyumva kamwemwe twiyumva umunezero udasanzwe no gutegwa intege ko ibyo tuko turakora byashitse kure bivugwa atari ugukumirwa. Twiyumva ko tutakumiriwe canke tutakumiriwe. Bamwe mu bitabiriye iryo huriro bashima Imana ku vyigwa vyatanzwe vyabakoze ku mitima. Bavuga ko ako karyo kaba ari keza kuri bo kugira ngo basangire hamwe ivy'Imana iriko irakora mu bana bayo. Alors tout d'abord les relations, retrouver des amis comme c'est une conférence annuelle, de se retrouver là, ça faisait 3 ou 4 ans maintenant qu'on n'avait pas pu se rassembler, donc d'être ensemble, ça c'est sûr que c'est le point fort. Après d'être d'écouter ce que font les uns et les autres, de comprendre ce que Dieu est en train de faire dans le continent de l'Afrique, c'est des moments très très spéciaux. Eh bien ce qui m'intéresse cyane cyane ikintu kimpimbara muri rino huriro no gushobora gutahurira hamwe inyungu z'umwami. Icumwa dushaka ko twebwe abanyafrika muri kino kiringo gishasha turimwo nk'ugwaruka mu gikorwa c'ijana butumwa no kumenya mbega niki mwami ariko aratubwira nk'ugwaruka duri mu ijana butumwa cerekeye Afrika cerekeye ishengero muri Afrika. Hariho ibintu byinshi byankozeko. Kimwe muri vyo ni gukorera mu bumwe nk'abakristo abigishwa ba Yesu. Dutegerezwa kurushiriza kurondera kuba mu bumwe tugakorera ibintu hamwe tukarengera ubutandukane bwacu tukima ikibanza ibice ahubwo tugashira hamwe inguvu zacu kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke.
pour travailler pour que le royaume de Dieu avance. Ndagushimire Jibril Habimana haratunganijwe kandi uruganda rw'imisi ibiri rwakoranije abarongozi b'amashengero bo muri komine ya Muha ni mu gisagara ca Bujumbura. Muri iyo misi ibiri abarongozi barabiye hamwe ibijanye n'ingene bubungabunga ingo zabo ndetse n'ingene bokora ibikorwa vyo kwiteza imbere. Vyinshi muri ivyo tubisomerwa na Bonaventure Nick niyo mwongere. Abarongozi b'amashengero bari kumwe n'abakenyezi babo barenga 50 nibo bitabiriye iryo huriro. Mu nyigisho zatanzwe ku munsi wa mbere w'iryo huriro bigishijwe kubungabunga ingo zabo. Gukomeza ubungere ngo vyumve abarongozi b'amashengero bari kumwe n'abakenyezi babo barenga 50 nibo bitabiriye iryo huriro. Mu nyigisho zatanzwe ku munsi wa mbere w'iryo huriro bigishijwe kubungabunga ingo zabo. Gukomeza ubungere ngo vyumvire kubera hamaze imisi ibonekeza ibitigiri bitari bike by'abahukana. Twagitunganije kubera ubwa mbere twarabonye ibiharuro byasohotse uyu mwaka by'ingo umugore n'umugabo bavanye ico twita divorce biciye mu masentare. Dusanga hano muri zone Kanyosha hari igitigiri kinini cyane. Hanyuma kandi ugira kabiri muri iyi minsi heze twagiye tubona abakozi b'Imana benshi bahukana, abandi nabo abadamu babo bakatwitura batubwira ko mu ngo bitameze neza. Tubona tumaze kwakira amaka menshi tukabahamagara tukabahanura, abandi tukabona birase. Bica bituma rero twiyumvira gutunganya runo ruganda rw'abakozi b'Imana bazananye n'abadamu babo. Pasteur Onesphore Manirakiza yatanze icigwa avuga ko abarongozi b'amashengero biyumviriwe kubera ari bafasha abandi mashengero barongowe. Birakenewe ko abakozi b'Imana bigishwa inyigisho zerekeye umubano mu rugo ubwa mbere kuko ubwabo bafise ingo. Barafise ingo kandi izo ngo zirahura n'ibibazo nkuko ingo zarizo zose zihura n'ibibazo. Rero intumbero ya mbere nakanya kabo. Buryo iyo bari ko barategura bafasha abandi mu ishengero ntibaronka kanya kukwiyugurura no kwisuzuma. Baba ariko bitwararika abandi. Ariko mu mwanya wabo bonyene nakajyo ko bonyene bisuzuma. Bamwe mu bitavye iryo huriro barashimana kubwizo nyigisho kuko ngo zaje hageze. Hariho urugero turonse tutari bwaronke kubijanye no gutunganya ingo zacu. Kuvuga ko rero izi nyigisho duhawe n'uyu murongozi w'iki kigo ni inyigisho zidasanzwe zigiye guhindura byinshi mu mashengero yacu turongoye. Cyukuri izi nyigisho zaje hageze. Novuga ko turi mu ihigurwa tugomba kubona yuko ingo z'abakozi b'Imana zo ziwacu ziba mahoro. Ku munsi ugira kabiri w'ihuriro abarongoye amashengero yo muri commune Muha baronse inyigisho nkarisha bwenge kubijanye n'ingene bo kwiteza imbere. Alain Jeta yatanze icigwa avuga ko akarorero ka mbere kavuye ku Mana kuko ariyo yagize ubwa mbere umugambi wo kurema akazi. Autrement dit, le travail c'est l'épanouissement en principe. Donc je me dis que chaque chrétien, chaque homme qui vit cette terre, akazi nukwabo kigwa. Je nibwira ko umukristo wese akiri mwisi ategezwa kwiga kurema bishasha, gukora kubera Imana yatugize abaraganwa. Bisigura ko natwe dushobora kurema. Mu gihe yarema Adamu na Eva iyeje kurema ibikoko byose, byerekana ko Imana yahaye uburenganzira umuntu bwo kuzana bishasha kandi bitandukanye. Igihene rwose ngaho rero nakazi. Et on diversifie. Et c'est ça, c'est le plus important, le travail. Abitabiriye iryo huriro barashimiza inyigisho kuko zaje kubugurura amaso kubijanye n'ingene botunganya imigambi. Mu by'ukuri inyigisho z'uno munsi zadufashije. Kandi ikintu nyamukuru zadufashije ni iki kivuga ingene umuntu adashobora gutera imbere, umuntu adashobora kugira icyo ashitseko mu gihe atarahindura uko yiyumvira. Twasanze rero kugira ngo umuntu atere imbere ategerezwa kubanza guhindura uko yiyumvira. Mvise hari ikintu mengo kiravuye ku maso uruhumyi kandi bazo ko atari nyene ni benshi bahumutse amaso barabona yuko hari ikintu babuze mu buryo bw'iterambere cyane cyane nk'umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana kenshi turashaka kwihenda ukabibaza yuko
igikorwa nyamukuru ari gusenga ari kwama mu ishengero ari gusenga ariko uyu munsi nungutse icyumviro kivuga ngo amasengesho yanje reka agira ibikorwa nkore kugira ngo nshobore gukuza igikorwa cy'Imana birengeye no gukuza igikorwa cy'Imana mpindure na societe ku buryo iterambere rishobora kugaragara hondi naho ntuye ndetse no mu gihugu cyacu hakagaragara iterambere kubwo gukarisha ubwenge. Musanzwe ni inyigisho nziza cyane ziriko zirazana ikanguro mu bakozi b'Imana cyangwa mu mashengero atandukanye aho abantu usanga baritwararitse iby'impwemu gusa ariko bakibagira iby'umubiri. Rero ni byiza ziriko ziratuvyura ziriko ziratwibutsa inshingano kanaka n'ubugombe bw'Imana Imana yari ishaka kuri twebwe apare yo kumenya byinshi mu ijambo ry'Imana Imana kandi iragomba ko abantu babaho neza niyo yari gahunda y'Imana igishiraho Eden yagomba ko umuntu abaho neza kwa ubuzima bwiza akagira agashobora kwifasha agashobora kurya agashobora kubaho. Abungere bakoranye bakaba barongoye amashengero akora mu mazone atandukanye yo muri commune ya Muha. Ndagushimire Bonaventure Nike niyo mwungere hagiye gutunganwa ku ncuro igira kabiri isabukuru ihuza abahinga b'abakristo bakorera mu gisata c'ubuhinga mvabwenge. Pasteur Joye Blaise Ntibareha arongo inganji akamenyesha ko ibikorwa bine vyose biri muri iryo sabukuru bizoha akajya abantu ko guhimana icubahiro tumukurikire. Iyi festival thème yitiriwe Tout pour la gloire de Dieu. Vyose kubw'icubahiro c'Imana igizwe n'ama activité ane imwe ni iyo twise Gospel Artist Workshop namahugurwa canke ikarisha bwenge ry'aba artiste b'abakristu bari mu madomene atatu abari muri musique muri art plastique no muri cinema ikaba izoba itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu hama hari indi activité twise Art Business Conference nayo ikaba ari igikorwa cyateguwe kugira ngo dutumirire abagwizatunga b'abakristu kugira ngo barushizeho gushigikira igikorwa cy'Imana cyangwa ubwami bw'Imana biciye muri art. Ico gikorwa kikazoba ku munsi w'Imana itariki 28 z'ukwa gatanu muri ku kwezi kwa gatanu nyene muri umwaka kuva isa 11 gushika isa 1 y'ijoro. Hama hariho n'ikindi gikorwa cyitwa soirée de gala intumbero yacu nyamukuru nugira ngo dushobore gushigikira abatishoboye cyane cyane abana bavukira mu mpimba n'abagwayi bari mu bitaro babandi musanga byarabananiye ingene bashobora kuvugwa canke gutaha mu gihe bamaze kuvugwa ariko bikanga ko bashobora gutaha kubera babuze uburyo bwo gusohoka bwo kuriha ibitaro. Rero twagize umutima bwati twebwe nk'aba artiste twakwiye gukora ikintu twokwita fundraising kwegeranya uburyo bwo gushobora gufasha abo bantu babiri donc abo bantu ubwoko bubiri aba bana bo mu mpimba hamwe n'abari mu bitaro byanse ko bashobora kugirirwa neza nkuko vyategerezwa. Hama hari activité ya kane igizwe n'iyo festival ni igikorwa cyitwa Worship Like Never Before naco kikaba ari igikorwa kizoba itariki 4 z'ukwa gatandatu ku mugoroba mu Ishengero Life Center ariko nsubi inyuma gato soirée de gala izoba ku munsi wa gatanu itariki 2 z'ukwa gatandatu mu kibanza twategekanije ciza hazoba hariho hatumiwe abantu batandukanye bifuza gushigikira igikorwa c'Imana na cyane cyane mu gufasha abo bantu bakeneye ubufasha ko murazi ko mu isi turi magiriranire. Muncamake iyi festival igizwe n'ivyo bikorwa ko ari bine. Ni na hano duce dusozerera amakuru twari twabateguriye ndabashimire mwebwe mwese mwariko muri yakurikira mugire ibihe vyiza aho muherereye.